murumva radiyo ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Naramutse neza nshuti muduteze amatwi, muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi uyoboye ibiganiro byo muri iki gitondo. Ejo ku munsi wa mbere impunzi z'abanyekongo ziri mu nkambi zitandukanye mu Rwanda zakoze imyigaragambyo yamagana ubwicanyi bukorerwa abaturage bavuga ikinyarwanda bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imyigaragambyo cyari igamije ni ihohotera rikorerwa abatutsi bo muri Nord Kivu na Sud Kivu n'abatutsi b'abanyamurenge abayituri. Ikibazo cyane nahuye nacyo nuko narashwe muri iyi ntambara, narasiwe ku Mushayi. Abo ni bamwe muri izo mpunzi. Mu Burundi abashinzwe umutekano ejo bakuye ibisasu bya grenade 4 mu cyumba kirimo ibikoresho bya Regideso mu isoko rya Ruvumera mu mujyi wa Bujumbura. Izi nkuru tubabwiye muri make hamwe n'izindi ijwi ry'Amerika yabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya. Turi kumwe na Diane Nahazwe. Amakuru yacu tuyahere ku mugabane wa Afrika. Leta zunze ubumwe za Amerika yafatiye ibihano abantu 9 bo muri Zimbabwe barimo president w'ico gihugu Emmerson Mnangagwa, umugore wiwe Auxilia Mnangagwa, vice president wiwe Constantino Chiwenga, umushikiranganje wo kwivuna abansi ujejwe iperereza rya Zimbabwe, hamwe na Patrick Chinamaza hajejwe ibigega vy'umugambwe ZANU-PF uri ku butegetsi muri ico gihugu. Ibihano vya Amerika vyega n'amasosiyete atatu akorera mu vy'ubudandaji bwa Zimbabwe. Amerika yagiriza abo bose yashize mu bihano ihonyandwa kabije y'agateka kazina muntu, ibiturire, kunyuruza abantu no guhohotera kiremwa muntu ku rugero rukabije. Ibihano vya Amerika kuri Zimbabwe bifatira amazu yose y'abategetsi b'ico gihugu ari ku butaka bwayo, bikongera bikaziririza n'ingendo zabo zose zitajanye n'ivy'akazi ku butaka bwa Amerika. Icegera c'umushikiranganje ajeje ikiga ca Amerika Wali Adayemo yavuze ko ibihano bishasha Amerika ifatiye Zimbabwe bigamije kwerekana ukuri k'umukenyuro Amerika yamanye. Yagize ati, dushatse kwerekana ko ibihano vyacu bitega abanyagihugu bwabo, ahubwo vyega abantu ku gatwe kabo. Aba barimwo akagwi kegereye President Mnangagwa gakora amabi atandukanye n'abagwizatunga bagirizwa ibiturire no guhohotera abanyagihugu ba Zimbabwe. Umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Anthony Blinken nawe yavuze ko ibihano bishasha biri muri politike ya Amerika ikarishe yo kudahanyira mu kivunga. Blinken ati, ibiturire, ihonyangwa y'agateka ka muntu, ubwicanyi no kunyuruza abantu muri Zimbabwe vyimonogoje. President Emmerson Mnangagwa ni president wa kabiri agiye mu bihano vya Amerika. Uwo yakoreye mu ngata ariwe Robert Mugabe nawe nyene yari mu bihano vya Amerika agitwara Zimbabwe. Yari yabigiyemwo mu 2003, ico gihe Amerika yatwagwa na George Bush. Ntaco ubutegetsi bwa Zimbabwe buratangaza ku ngingo ya Amerika. Tuve muri Zimbabwe tuja muri Haiti, aho ibihugu bihana imbibe n'ico gihugu birimwo izinga rya Bahamas vyakomeje umutekano. Vyinshi muri ivyo bihugu vyatanguye gutahukana abakozi bo mu buserukizi bwavyo muri Haiti. Leta zunze ubumwe za Amerika nayo yasavye abanyagihugu bayo kuva muri Haiti vyihutirwa. Haiti iri mu mudurumbanyo uvanze n'umutekano muke kuva ku munsi wa Mungu, umunsi inkozi z'ikibi zigaba igitero ku mabohero makuru yo mu murwa mukuru Port-au-Prince zibohoza abanyororo baharurwa mu 3,700. Abarenga 10 nibo bamaze kumenyekana ko baguye muri ico gitero, mu gihe ikiringo c'amasaha ntarengwa yo kuba abantu bakiri mw'ibarabara n'ikindi c'amasaha 72 c'amategeko agenga ibihugu biri mu ntambara. Leta ya Haiti yashinze ku munsi wa Mungu bikibandanya imigwi y'inkozi z'ikibi muri Haiti ikangisha ko ikigiye gukurikira ari gufata igihugu. Yasavye abavyeyi kugumiza abana mu mihana yabo. Leta nayo icisaba ahubwo ko baja mu mashure. Iyo migwi y'inkozi z'ikibi isaba kandi ko umushikiranganje wa mbere Ariel Henry akomborwa bidatevye mu mabanga yiwe. Imidurumbanyo ya Haiti yongereye mu gihe Ariel Henry yari muri Kenya gushirako umukono ku masezerano yemerera ingabo za Kenya kuyobora ibikorwa vy'umugambi w'ingabo mvamakungu zoza gutabara Haiti. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire ya Amerika n'andi makungu yatangaje ko yizera ko Ariel Henry yamaze gusubira muri Haiti. Yagize ati, twibaza ko yabikoze uko kandi yahawe uburenganzira
bwo gutaha kuko ari ngombwa. Ibihugu bibanyi vya Haiti birimo Republique Dominicaine ntivyemeje niba vyemeye ko Ariel Henry akoresha inzira y'ibarabara kugira ngo atahuke. President w'ico gihugu ico bikoze yavuze ko atazokwemera impunzi zo muri Haiti kuza mu gihugu ciwe. Ishami rya ONU rijejwe ivy'abimukira OIM rivuga ko mu misi 3 gusa abagera ku bihumbi 15 aribo bamaze guhunga ubugizi bwa nabi buvugwa ku mugwa mukuru wa Haiti, Port-au-Prince. Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye. Abashinga amateka n'abakenguza amateka b'Ubufaransa ejo ku munsi wa mbere baremeje ko gukuramwo inda ku bushake vyandikwa mu ibwirizwa nshingiro ry'ico gihugu. Uwo mugambi watoye ku bwinshi. Leta ya Emmanuel Macron niyo yari yasavye ko ibwirizwa nshingiro rihinduka kugira ngo iyo ngingo ijemwo. Ubufaransa bisigura ko bari igihugu ca mbere ku isi yose kigiye kwandika mu ibwirizwa nshingiro uburenganzira bwo gukorora inda ku bushake. Yugurura ibiganiro mpaka kuri uyu mugambi, umushikiranganje wa mbere w'Ubufaransa Gabriel Attal yavuze ko Ubufaransa bufitiye ideni ndangagatima ku bapfasoni bose bagendanye agahinda gukora kudashobora kuvanamwo inda bisanzuye. Attal yavuze ko kubona umugambi wa leta yiwe wemejwe ari iteka ku Bufaransa n'ubutumwa bukomeye mu makungu. President w'Ubufaransa Emmanuel Macron nawe mu butumwa yanditse ku rubuga rwe rwa X rwahoze rwitwa Twitter yavuze ko ari umunsi wo kwigina uburenganzira bushasha bwinjiye mu ibwirizwa nshingiro. Ecclesia Katolika iri ku ruhande rwamaze kuvuga ko badashigikiye umugambi wo kuburizamwo ubuzima bwa kiremwa muntu. Vatikano yasohoye itangazo rivuga ko kuzimanganya ubuzima bwa kiremwa muntu bitari bibwirije gufatwa nk'uburenganzira bw'ababikora. Mu intambara y'Uburusiya na Ukraine naho Uburusiya butangaza ko Ukraine ari yabwo, gutyo bukavuga ko ivyayo bibwirizwa gutaha imuhira mu Burusiya. Icegera c'umukuru w'akanama kajeje umutekano mu Burusiya Dmitry Medvedev akaba na somambike wa president w'Uburusiya Vladimir Putin mu ijambo yavugiye ahitwa Sochi ari kumwe n'urwaruka yagize ati: umwe mu bategetsi ba Ukraine yigeze kuvuga ko Ukraine itegukira Urusiya. Ino mvugo ibwirizwa kuzimanganywa burundu. Ukraine n'Uburusiya 100%. Medvedev yigeze kuramutswa Urusiya yashimangiye ko ibikorwa vya gisirikare vy'Uburusiya muri Ukraine bibwirizwa kubandanya gushika abategetsi ba Ukraine bafatishijwe intoki. Ukraine ntacu iravuga kuri ano majambo, ariko amajambo ya Medvedev afise uburemere bunini kuko ari mu bavuga ntigijane mu Burusiya. Itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters ryasesanguye rivuga ko amajambo yiwe ashobora kuba yerekana umugambi w'Uburusiya wo kubandanya intambara muri Ukraine. Akatari gake Ukraine muribuka ko yagirije uyu Medvedev na bamwe mu bategetsi bo hejuru mu Rusiya uruhara mu ntambara Ukraine ivuga ko yigamije kwigarurira ico gihugu. Urakoze Diane Ninahazwe kutugezaho ayo makuru havugwa hirya no hino ku isi. Nshuti banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, tubibutse ko mushobora gukurikira ibiganiro byacu no ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3.radio.voa.com. Ku mbuga nkoranyambaga adresse ni VOA radio yacu. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Radio Ijwi ry'Amerika tugiye gukomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu Burundi abashinzwe umutekano kuri uyu wa mbere bakuye ibisasu bya grenade 4 mu cyumba kirimo ibikoresho bya Regideso mu isoko rya Ruvumera muri zone Buyenzi mu mujyi wa Bujumbura. Inkuru Ijwi ry'Amerika yateguye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi, turayigezwaho na Thierry Ndayishimiye. Igihe cy'isaha 4 z'agatondo niho hamenyekana ko ibisasu ntezwa ntoke 4 vya grenade vyatogwa mu cumba kirimo ivyuma vya Regideso vyakira n'ibitanga umuyaga nkuba. Amakuru ya Ijwi ry'Amerika yakuye muri ico kibanza c'isoko rya Ruvumera gitumbereye kwibarabara rya 21 ryo mu Buyenzi, havuga ko abakozi ba Regideso aribo batanguye kubona ivyo bigwanisho aho bari baje gukora ivyahungabanye ku murongo utanga umuyaga nkuba muri zone Buyenzi. Amakuru y'ababibonye agira ati:
ibyo bisasu byari birambitse mu kinogo hejuru y'intsinga zikura umuyaga nkuba ziwurahuye ku isoko ryawo mu kibanza ca Regideso aho ushikira uvuye muri Kongo bifukishijwe agakarato gatoyi. Rero umukozi wa Regideso kuko hari urutsinga muzizana umuriro byaboneka ko rwagize ikibazo ariko ararondera urwo ari rwo niho kuja hizo ntsinga zizanana abona agakarato kahari afukuye niho yaca azibona acabwira abo bari kumwe nabo rero baca babimenyesha babakurira. Byaboneka ko ivyo bisasu ntezwa ntoke byari bihamaze umwanya utari muto aho hantu kuko haba ico gikarato cari kizifutse canke izo grenade zose zari zikirika intumo. Ico kibanza cari gisamariwe n'abantu batari bake haba ku ruhande rw'abadandaza hamwe n'abanyagihugu bakorera muri ako karere, abajejwe umutekano, intwaro, abayobozi n'abakozi ba Regideso n'abandi bakaba bari muri ico kibanza. Mu bakunzi b'ijwi rya Amerika bagerageje kuvugana nabo nta numwe wemeye kugira ico atangaza. Abasirikare bavuye mu ikambi yo kumuzinda nibo baje gukuraho ivyo bisasu mu gihe c'isaha 6 byose bikaba byahakuwe atana kimwe gituritse. Ico cumba cari gisanzwe cugagwa n'abantu 3 ari nabo babika imfunguzo zaho. Umwe muri abo yari yaje kugururira abo bakozi ba Regideso ngo bakore yaciye ahagarikwa, abandi 2 nabo bakaba batari bwafatwe. Abanyagihugu n'abakorera muri ako gace katowemwo ivyo bisasu ntezwa ntoke baze kuvugira kuri mikro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika, gusa baduhaye aya makuru bababonye bavuga ko bamwe bari bafise ubwoba na cane abo mu bibanza by'idandarizo bihegereye bavuga ko batewe amakenga n'ivyo bisasu byatowe muri ico kibanza kandi cari cugaye. Bavuga ko bashima Imana ko bishoboye gutogwa bitari inkumbi, basaba ko hokorwa amatohoza akwiye kugira ngo hamenyekane uko ivyo bisasu byashoboye gushika muri ico kibanza gisanzwe cugagwa kandi kirimwo n'ibikoresho bya Regideso. Arakoze Thierry Vendayishimiye kuri iyi nkuru ijwi rya Amerika yateguye ifatanyije n'abakunzi bayo mu Burundi. Ejo kuwa mbere impunzi z'abanyekongo ziri mu nkambi zitandukanye mu Rwanda zatangiye gukora imyigaragambyo yamagana icyo zita ubwicanyi bukorerwa abaturage bavuga ikinyarwanda bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inzego z'ubutegetsi bw'u Rwanda zitandukanye zari zizi ko iyo myigaragambyo ikorwa. Ku butumire bwa rumwe mu nzego zo hejuru za guverinoma y'u Rwanda, Gloria Tuyishime yahuriye n'abandi banyamakuru mu nkambi ya Nkamira iri mu karere ka Rubavu, aratubwira uko byari byifashe. Iyi myigaragambyo yaranzwe n'urugendo ruto rwabaye mu ituze rwahereye muri iyi nkambi ruragenda rugera ahazwi nko kuri Sako ya Kanzenze, ni mu birometero 200 uvuye aho inkambi yubatse, hanyuma bahita bagaruka. Haba mu nkambi cyangwa hanze yayo, ahagaragarira amaso yacu nta bashinzwe umutekano na bake bari bahari. Nk'uko Bwanaboneza Claude wari uhagarariye imyigaragambyo ndetse akaba n'umuyobozi w'impunzi yabidutangarije, ntibyasabye ko baba bafite uruhushya ruturutse mu rwego na rumwe, ahubwo bamenyesheje imyigaragambyo yabo ubuyobozi bw'inkambi mu ijoro ryatambutse ndetse banasobanura uko izaba iteye, hanyuma bemererwa kuyikora. Twavuganye kandi n'abayobozi b'inkambi ndetse n'impunzi ubwazo muri iyo nkambi ya Nkamira. Nta muyobozi wo ku rwego rw'akarere cyangwa wa minisiteri ishinzwe impunzi wigeze uhakandagira, ni impunzi gusa zari zihari. Bamwe mu bayitabiriye bari bafite ibyapa bito n'ibinini, ibyinshi byari byanditse neza mu rurimi rw'icyongereza runoze, byari bifite amagambo tuyashyize mu kinyarwanda agira ati: twebwe abakongomani twamaganye jenoside irimo gukorwa na guverinoma ya Kongo ikorerwa abatutsi bo muri Kivu ya ruguru, abanyamurenge bo muri Kivu y'epfo n'abahema bo muri Ituri. Andi nawe yari mu cyongereza agira ati: twamaganye ubufasha bwa Malawi muri jenoside y'abatutsi b'abakongomani. Izo nyandiko zashimangiwe n'indirimbo abigaragambyaga bagendaga baririmba. Jenoside ikorwa na leta ya Kongo ikorerwa abatutsi bo muri Kivu, abanyamurenge bo muri Sida Kivu n'abahema bo muri Ituri. Uretse umutambagiro wakozwe n'izi mpunzi, habayeho no kugaragaza ibihangano byumvikanisha ko barambiwe ubwicanyi buri kubakorerwa. Umuyobozi w'impunzi mu nkambi y'agateganyo ya Nkamira, Mboneza Claude, ari kuri mikoro y'ijwi rya Amerika. Twahavuye hari abantu bacu benshi bishwe, bamwe bacibwa ibikanu, nyagwa n'uyu munsi zikinyagwa. Rero byagumye kuba bitura mu mutima, dushaka uburyo twabiteguramo neza, kwa n'uwe ntacyo badukorera ngo baduhe uburenganzira tureke guhora twicwa. Turavuga tuti rero burya reka turirire amahanga
tukaba tubasaba ngo nanone bano bazadufashe. Abakongomani bavuga ikinyarwanda bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babwiye kandi ijwi rya Amerika ko barambiwe kuba ishyanga nk'abatagira igihugu nka kimwe mu byatumye bigaragambya kuri uyu munsi. Muri make benshi bitewe n'umubabaro bafite kuko ntaho bafite mu Rwanda, bavuga bati dusubiyeyo byaba bizima, tubonye umutekano waho byaba bizima tugasubiraho kuko hano nangwa natwe dushaje ariko abana bato barababaye. Munderere Christine ni umugore uri mu kigero cy'imyaka 65, ni umwe mu bagizweho ingaruka n'imirwano ibera muri Kongo. Yabuze abo mu muryango we. Nahunze tariki 7, tariki 11 umuntu aragenda ngo agiye guca imigozi mu murima wanjye, bahita bamurasa. Abo banyatura bamurasa mu maguru, baje kumuhekesha bansanga ikirorerwa ndamwibonera utyo. Ubwo tariki 9 z'ukwezi kwa 3 bafata umwisenyeneza wanjye w'umuhungu, baramufata avuye yarahungiye ku mushaki, baramufata baramukubita arindi yavamo umwuka arapfa pe. Nyiraneza Emewe yarashwe umusaya nawe yahungiye mu Rwanda aturutse muri teritwari ya Rucuru. Ambara narasiye ku mushaki, baraje badusanga mu nzu, abo twari kumwe bamwe barapfangiye ndakomereka. Ni hano kwitama nitama barashe mu musaya wese bavuga kugeza amagingo aya na hano mbeyeshejweho n'imiti. Iyo bampaye ubufasha birashoboka, ariko ndacyafite n'ibice byamenye byasigayemo ku buryo hangiritse. Na n'ubu ibikomere biracyari byose. Benshi muri bo batatanye n'imiryango yabo ibibashengura kurusha. Twagerageje kuvugana na Minisiteri ishinzwe ubutabazi bwihuse MINEMA n'ubuvugizi bwa guverinoma y'u Rwanda ntibyadukundira. Kugeza mu nkambi ya Nkamira nk'uko bitangazwa na Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi, hari impunzi zirenga 6,000 zatangiye kugera muri iyi nkambi mu kwezi kwa mbere mu mwaka ushize wa 2023. Iyi myigaragambyo y'impunzi z'abakongomani yatangiriye kuri uyu wa mbere mu nkambi ya Nkamira no mu nkambi ya Kiziba mu karere ka Karongi. Kuri uyu wa gatatu irakomereza mu nkambi ya Mahama mu karere ka Kirehe na Nyabiheke mu karere ka Gatsibo. Umunsi wo kuwa 4 izakomereza mu nkambi ya Kigeme mu karere ka Nyamagabe. Kuwa 5 izakomereza mu nkambi ya Mugombwa mu karere ka Gisagara. Abo twavuganye mu nkambi ya Nkamira bavuze ko izasorezwa kuri za ambasade zaba zatoranyijwemo kuwa mbere w'icyumweru gitaha. Mu kwezi kwa 3 k'umwaka wa 2018 impunzi z'abanyekongo zari zicumbikiye mu nkambi ya Kiziba zakoze imyigaragambyo zamagana imibereho yazo, zabonaga ko ihabanye n'uburenganzira bw'impunzi. Icyo gihe ingabo z'igihugu na polisi y'u Rwanda zaje kuyiburizamo. Dukurikije za raporo zakozwe n'ishami rya ONU ryita ku mpunzi, nibura impunzi 20 zarishwe, abandi benshi barahakomerekera. Gloria Tuyishime, i Rubavu. Tugume kuri iki kibazo cy'abanyekongo, ariko tuvi Nkamira twambuke tugane mu mujyi wa Goma, ahari inkambi nshya ya Kashaka Shabindu y'abavanywe mu byabo n'intambara barenga 17,000 bavuye muri teritwari ya Masisi. Jimmy Shukrani Bakomera yarabasuye areba imibereho yabo uko yifashe. Inkambi ya Kashaka Shabindu ni inkambi nshya ibarizwa mu mujyi wa Goma muri karitsiye ya Mugunga mu burengerazuba bw'umujyi. Ni imwe mu nkambi nini cyane ziri mu mujyi wa Goma kubera umubare mwinshi w'abantu imaze kwakira mu gihe gito gusa. Iyo uhagaze kure y'iyi nkambi ubona ko yubatswe neza kimwe n'izindi nkambi zitandukanye zo mu mujyi wa Goma, ariko iyo wegereye hafi yayo usanga igice kinini cy'iyi nkambi cyubakishijwe ahanini n'amahema ndetse n'imifuko bishaje. Impamvu nuko nta miryango itabara bari mu kaga irahagera. Iyi nkambi yubatswe na leta ibinyujije mu kigo cyayo cyita ku mpunzi CNR. Imbere muri iyi nkambi nta bikorwa ibyo ari byo byose by'ubucuruzi bikorerwamo, gusa usanga abana bamwe bacuruza ibiti byo kubakisha utuzu two mu nkambi bakura muri parike y'Ibirunga nyuma y'urugendo rw'ibirometero bigera kuri 12 bakora bavuye muri iyi nkambi. Abagwiriye muri iyi nkambi ni abaturage bahunze baturutse mu mujyi muto wa Sake, Karuba na Shasha mu teritwari ya Masisi nyuma y'uko imirwano ikaze yongeye kubura hagati y'ingabo za Congo FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Ubuyobozi bw'iyi nkambi bwabwijwe rya Amerika ko impunzi zirenga 17,000 arizo zimaze kwakirwa muri iyi nkambi nshya ya Kashaka Shabindu. Izi mpunzi zatangiye kugera mu mujyi wa Goma ku bwinshi kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa 2 uyu mwaka. Niko Bwana Ame Muhima, umuyobozi w'iyi nkambi, yabwijwe rya Amerika. Hali haiko mzuri, lakini kwa leo ubuzima ntabwo bumeze neza ahangaha muri iyi nkambi kuko abantu bakomeje kwiyongera. Ubu turabarirwa ku 17,000 abantu bose bari muri iyi nkambi, ariko nta bufasha dufite. Ibibazo abantu bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi mu zindi nkambi ahangaha byikubye inshuro 5. Mbese abantu nta cyizere cy'ubuzima dufite kuko leta yatuzanye ahangaha ariko nta kigenda. Amabashe tugira
nta byo kurya, nta mazi, mbese abantu bamerewe nabi. Maji tunayo mukambi ni maji kidogo, toilette haziene. Umubare munini w'abakiriwe muri iyi nkambi ugizwe n'abagore n'abana nabo bahunze bavuye mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi. Aba nabo bavuga ko barimo guhura n'ibibazo bitandukanye bitewe no kubura ibyo kurya, amahema yo kubamo, ubuvuzi, amazi ndetse n'ibindi bikenerwa mu buzima bwabo bwa buri munsi. Mbega turi kusinda, abana bari kuturiza, tugashaka ibyo twakora tukabibura. Mbega ndanubwo wasubira inyuma njya gushaka ibyo kurya bitewe n'uko umuntu akugara ng'isako ukabona mbega haratinyishije cyane, asigaye mu nda akavumira abana bakamuriza, mbega yemwe ndakigenda pe. Twaturutse Karuba, tuvuye i Karuba tujishasha ishasha, naho barongera biranga tuja Isake, tugeze Isake naho birongera biranga tuza handi. None ko tutasubira inyuma ngo tuje kureba ibintu twasize inyuma, ndacyo kurya, ndacyo make n'amazi ni ukuyabona wapi, naho kurara, ntago twari twabona ubufasha kuko turi bashasha. Madamu Furaha Bitetirwa ni umugore uri mu kigero cy'imyaka 34. Uyu nawe yahunze aturutse mu gace ka Shasha kari hafi mu birometero 10 n'umujyi muto wa Sake. Avuga ko yahunganye n'abana be 7, ariko umugabo w'agahitanywa n'igisasu ubwo yahungiraga mu mujyi muto wa Sake. Mu gahinda kenshi uyu mugore avuga ko bitamworohera kubona ibyo kugaburira abana be kubera ubufasha butaragera muri iyi nkambi nshya. Mu maisha ya tabu tunasumbuka sana. Ubuzima turimo gucamo muri iyi nkambi biragoye kubwiyumvisha utari muri iyi nkambi rwose. Reba aba bana banje bari ahangaha bose baricaye bategereje yuko umva gusabiriza nkabaha ibyo kurya, kandi muri ibyo byose nanjye ntaho mfite nabikura. Mbese buragoye. Nahunganye abana benshi, umugabo wanjye ahitanywa n'igisasu tugeze muri Sake, dutekereza ko wenda ibintu biri buze kuba neza, ariko kugeza ubu nta kigenda. Abantu benshi muri twe ahangaha barwaye imitima kubera ibisasu byinshi. Mu cyumweru kimwe gusa izi mpunzi zimaze muri iyi nkambi nshya ya Kashakasha Bindu, ingaruka zitandukanye zirimo no gupfa kw'abaturage zitangiye kugaragara. Impfu nyinshi zirimo kugaragara muri iyi nkambi ni iz'abana bari munsi y'imyaka 18, dore ko nta nzego z'ubuzima zihabarizwa. Nubwo uyu mubare ari mwinshi, ntabwo twabashije kumenya umubare nyakuri w'abantu bamaze gutakariza ubuzima bwabo muri iyi nkambi. Madamu Nyirahabimana Odeta ni umwe mu bamaze gupfisha abana babo kuva bagera muri iyi nkambi. Izi mpunzi zirasaba amashyirahamwe atandukanye kubazanira ubufasha mu rwego rwo kurinda ubuzima bwabo ndetse no kubakingira indwara zirimo kolera, bakabaha n'ibikoresho bya ngombwa byagenewe kurinda malariya n'izindi ndwara zitandukanye ziganjemo iziterwa n'umwanda. Ubwo twateguraga iyi nkuru ntabwo twabashije kubona inzego za leta yewe n'iz'ubuyobozi bwa Komisiyo y'Igihugu ishinzwe kugoboka impunzi ngo bagire icyo batubwira kuri iki kibazo abanyekongo bibaza. Ibyago impunzi zo mu burasirazuba bwa Kongo zikomeje guhura nabyo bikomeje kugenda byiyongera cyane mu nkambi zitandukanye zo mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo. Muri zo twavuga nk'iya Bulengo na Kashakasha Bindu ziherereye mu mujyi wa Goma, Don Bosco, Kanyarucinya, Rushagala na Rusayo n'izindi zitandukanye zose zibarizwa mu teritwari ya Nyiragongo. Ishyirahamwe ry'abaganga batagira umupaka Médecins Sans Frontières MSF mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru mu mujyi wa Goma mu cyumweru gishize ivuga ko kuva ku bitero bya M23 byuburiye mu nkengero z'umujyi muto wa Sake, abantu barenga ibihumbi 180 bose bamaze kuva mu byabo. MSF yatangaje ko mu duce twakozwe n'ibi bitero abagera kuri 20% bagiye bapfa mu buryo butunguranye kandi butandukanye. Muri bo higanjemo abagabo n'abagore. Ibi bigatera MSF gutinya ko umubare w'imfubyi ushobora kwiyongera mu teritwari ya Masisi na Rucuru kurusha utundi duce twose two mu burasirazuba bwa Kongo. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Turacyari kuri Kongo aho ibi byose bivugwa mu gihe amakuru hagera ku Ijwi ry'Amerika yemeza ko intambara yongeye kubura hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'abazishyigikiye n'umutwe wa M23. Ese hari icyizere ko uburasirazuba bwa Kongo bwagira amahoro arambye? Ni iki cyakorwa kitarakorwa? Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yavuganye na Bwana Joseph Sebarenzi wahoze ari perezida w'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda, akaba n'impuguke muri politiki y'akarere k'ibiyaga bigari no gukemura amakimbirane. Abanyekongo bari mu Rwanda nk'impunzi bafite uburenganzira bwo gukora imyigaragambyo basaba ko basubira mu gihugu cyabo, basaba ko igihugu cyabo cyagira umutekano kugira ngo bashobore gusubira mu byabo. Bariya ni abantu bamaze imyaka myinshi cyane mu Rwanda. Kuba rero bakiri mu Rwanda muri iyi myaka yose bigaragaza intege nke za Kongo. Numva rero ko Kongo yabatega amatwi n'umuryango mpuzamahanga ukabatega amatwi. Ariko ikindi wavuga uti
u Rwanda narwo nk'igihugu cyakira ziriya mpunzi niba baretse bakigaragambya uyu munsi, nyamara kandi iyo bigaragambije basaba ibindi leta y'u Rwanda irababuza, ndetse muzi ko hari igihe yanabarashe. Sinzi rero ko ari impuhwe leta y'u Rwanda ibafitiye cyane, nubwo hari abanyarwanda nyine bisa muri rusange abanyarwanda bumva akababaro k'impunzi z'abanyekongo, ariko ntekereza ko icyo u Rwanda rwafasha izo mpunzi kurusha ikindi ni uko narwo rushyiraho akarwo gakomeye kugira ngo mu karere ka Kivu hariya bakomoka haboneka amahoro, bityo basubireyo. Harasa n'ahari ugufata impu zombi ku bijyanye n'izi mpunzi, kuko mu gitondo numvise umwe mu bazikuriye avugira ku gitangazamakuru kimwe cyo mu Rwanda avuga ati abari muri iriya ntambara n'abana bacu bararwanira yuko tugomba gutaha. Hanyuma kandi hakabaho kuba bavuga bati turashaka ko leta ya Kongo iducyura mu mahoro. Amahoro n'uburyo bw'intambara birahura gute, birerekeza he? Ubundi byagaragaye mu mateka ko iyo inzira y'amahoro itashobotse, mu by'ukuri koko itanashoboka, byagiye bigaragara ko abantu bafashe intwaro, noneho bigatuma abo bananiwe gutanga uburenganzira noneho batega amatwi bakajya mu mishyikirano, bikaba byagera ku mahoro. Icyo ni kimwe. Ariko hari n'abandi mu mateka ko bigaragara bajya batekereza ko ibibazo byose bigomba gukemuka ari uko habaye intambara. Ibyo rero ni amakosa. Ubundi ngira ngo icyo abantu bagombye gushyira imbere kurusha ikindi ni ugushaka gukemura ibibazo mu buryo bw'amahoro, kuko intambara ni mbi, imena amaraso, isenya ibintu, inazana n'urwango hagati y'abarwana. Ku buryo rero wenda duhere ko intambara yamaze kuba, numva ko abarwana bari ku mpande zombi bari bakwiriye gushyira mu gaciro, bakumva ko uko kumeneka amaraso kugomba guhagarara, bakajya mu biganiro, bakareba umuti ukwiriye ku buryo amahoro aza vuba, kuko abantu barababaye. Hari abantu kenshi baba ari nk'i Burayi nkatwe turi muri Amerika, cyangwa se abicaye i Kigali, cyangwa se abicaye i Kinshasa, ukumva bavuga ngo ni ukurwana nta kundi byagenda, nyamara kandi bakibagirwa ko hari abana bari ku rugamba n'abasirikare bari ku rugamba bamena amaraso yabo. Uvuze ku bijyanye n'imishyikirano, imishyikirano irasa nk'aho Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo arasa n'uwayemeye, ariko ashyiraho ibigomba kubahirizwa mbere y'uko ayemera, ndetse nta n'itariki cyangwa aho izabera iyo mishyikirano igomba kubera. Ariko Bwana Sebarenzi, ni imishyikirano ishoboka mu gihe habaye amagambo akomeye hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tutari buze gusubiramo hano ku ijwi rya Amerika. Nyuma y'ayo magambo n'ibyo turimo tubona, uratekereza ko ubona abakuru b'ibihugu byombi u Rwanda na Kongo baba batangiye kumva ibivugwa n'ibihugu by'ibihangange? Reka mbanze mvuge kuri ayo magambo y'abo bayobozi. Ngewe iyo nkurikiye amagambo Perezida Kagame avuga numva birambabaza. Kubera iki? Birambabaza kubera ko ni amagambo arimo agasuzuguro, ni amagambo atanashyira no mu gaciro, kuko nubwo ndavuga nk'umunyarwanda, ntabwo u Rwanda rwari rukwiriye gukoresha imvugo nka ziriya ni imvugo z'abantu basanzwe, ariko umuyobozi w'igihugu ntabwo yatukana kuriya. Ntabwo rero birabifasha kuzana amahoro. Nzi ko no ku ruhande rwa Kongo nabo hari amagambo bagiye bakoresha atari meza, ibyo nabyo ni ibintu bigayitse. Ubundi ni byiza gukoresha imvugo nziza, nubwo umuntu mutavuga rumwe, hari ibintu mutumvikana bikomeye, ukomeza kumwubaha, ahubwo ukamusobanurira mu magambo yumvikana y'ukuri ko ibyo akora atari byo. Ariko ntabwo wakoresha imvugo nka ziriya. Ikindi kandi nka kimwe navugaga mu kanya ko hari igihe abanyapolitike bavuga amagambo yo kurwana, ugasaba ukumva n'abariya bose bakoma amashyi, nyamara yaba ari bo babwiraga ngo ntibambare imyenda ya gisirikare bajye kurwana, batekereza noneho. Leta y'u Rwanda irasaba umuryango w'ubumwe bwa Afurika kudashyigikira ingabo z'umuryango w'ubukungu w'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC ziri mu butumwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
ubusabe bw'u Rwanda bukubiye mu ibaruwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'iki gihugu yandikiye umukuru wa Komisiyo y'Umuryango w'Ubumwe bwa Afurika Bwana Musa Faki Mahamat kuri iki cyumweru. Ni ibaruwa u Rwanda rwanditse mu gihe habaga inama y'akanama gashinzwe umutekano mu Muryango w'Ubumwe bwa Afurika, rwo ruvuga ko rutatumiwemo. Iyo nama ikaba yarigaga ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Muri iyi baruwa Ijwi ry'Amerika yaboneye kopi, u Rwanda ruvugamo ko rutewe impungenge no kuba mu byigiwe muri iyo nama harimo no kwemeza ubutumwa bwa SADC muri Kongo, kimwe no gusuzuma ubufasha Umuryango w'Ubumwe bwa Afurika n'abandi bafatanyabikorwa batanga kuri ubwo butumwa. Nshuti muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru no kuyabageza.